hello abakunzi ba Ndaha TV meze neza rero kumeze cyane muri hose aha turi ni mu Kayanza tariki ya mbere kwezi kwa mbere 2021 natwe meze neza muri hose aho munsi turi muri Miss Kayanza 2020 niyo baza kumutora niyo twere bimeze neza ahantu hameze neza turi yani no muziki turatamba biratesa bakunzi ba Ndaha TV banda mudukurikirana muraza kuryoherwa ciao ciao ntibagire subscribe ama like ama share menshi na majana na commentaire bye turabakunda Anita
Let's see.
anashinda mbili. Aje Benita atamuka akubwira ati nagiye ndashaka ndifuza gusubira Messi Delila. Amasire kubirinde bacu bariko baratsindira bakubwira ati amasida yuve Messi Benita. Tuko muri komine Muhuta intara ya Kayanza. Miss Benita yambaye nimero 3. Atujeregeje kuba umwigeme aza guturuka uno munsi. Ahisha numero 6 akabari numero 6 ariko
inshuro y'icumi. De que yo viví contigo solo de nombre. No hay duda que yo fui tu hombre, un amor que me robó el corazón. Aunque tú vuelvas, yo te sigo queriendo, yo te sigo buscando. Kuyogori Samila Nusaida Ikoze Komine Ninara Kayanza Isi Nusaida Alicyubahiro bagiye batandukanye bajya kudushyigikira kuri uno munsi. Uyu ni Ali uva muri komine Muruta. Inimero zibiri arabamisi ku mwanya utazaba tubona nidasahira kuba Miss Kayanza. Uyu ni Aje Aje Benita uva muri komine Muruta. Komine Muruta. Komine Muruta. Itara ya Kayanza. Tata Kapika. Nitabatahira kuba Miss Kayanza. Nacuwambaye nimero ziriyashitse. Shanice Masiela. Shanice Masiela. Shanice Masiela. Umwigeme mwiza kandi ateye igomwe. Komine Matongo. Atwenga neza. Abanyamatongo murahari. Amashyi menshi. Masiela kuva muri komine Matongo. Komine Matongo. Abanyamatongo nabone ntibashizwe inyuma. Anita, Anita. Nimero zitanu kuva muri komine Kayanza n'intara ya Kayanza. Ndabasabira Anita. Arabi Mundezi. Miss Anita. Haratoka nde. Haratoka nde. Miss Saiba. Anakuletea Miss Anita. Alina Miss Benita. Alina Miss Shanice. Alina Miss Anita. Yes. Yes. Ibintu ntibigiye koroha. Step up kuyitegura. Ukitambe nyuma ya questionnaire. Mbega Miss araba nde. Miss araba nde koko.
Ntibyoroshye na gato. Step up, uca imyitegura. Question numéro 26 est libérée ainsi. Quelle était la densité de la province Kayanza en 2019? La densité de Kayanza en 2019 était de 6 à 50 habitants par kilomètre carré. Numéro 17. Quelles sont les provinces du Burundi actuellement dirigées par les femmes? C'est Karusi et Makamba. Merci. Merci, Alexis. Question numéro 5. Qui a été pour l'indépendance du Burundi? Pour celui de la Nation. Uburyo budasanzwe aho tugomba tumenye uwashoboye gutwara icyo nakwita igihembo cy'uno munsi, ariko nagomba sabe ngaho mumere nk'abagura inzira ayo majiri imere nk'irababira kugira abanyacyubahiro baronka bahagarara, ariko mu gutangura nagombe tuhere ku hamagara abatanga ubushimwe ndetse guhera kuri nyakubahwa asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abasikoti mu Burundi, ashobora gushyira ngaha protokole dufashe, hanyuma turasaba na nyakubahwa Dorishima Anise n'umufasha wiwe nabo bashike ngaho imbere, hama turasaba n'abasanzwe barongoye umuganga Sente Telefitedu nabo bashike ngaho imbere. Ndetse na masinesi mbere yuko ndamutaka narumve amasinesi narumve President Rosine akaba yarikurira icyenda akaba yitwa Bure Ange Nadeje. Amasinesi kuri Miss Nadeje ashobora kuba President Rosine aho atarambikwa ukanda wa President Rosine baca bifotoza.
bose ibisanga bimwe binyamuranga mukuru w'imigambi sende gofite mu ntara amahaka bashakiye ibihumbi 300 by'amarundi. Ibi ni wa gatatu rero mbere gahagarara hasigaye babiri hatsindane cyiza yagiye gukoreka muri nijoro aho yagiye kuronka Miss Kayanza 2020 sabe abari muri nasare
bamukomera amashyi menshi cyane. Ubwa mbere nashimye cyane proje yatanzwe na Miss Mushasha Miss Kayanza, na cyane cyane proje yavuze yuko agiye gusensibiliza la jeunesse. Icyo kintu cyamaze ku mutima cyane kuko jeunesse na kino gihe ni ikintu nkoramutima kuri leta y'u Burundi, kuri leta mvyeyi, kuri leta mpoze, na cyane cyane hano mu ntara ya Kayanza aho dufise abajene bashika 160 bafise amadiplome kandi batagira akazi. Uno munsi n'abarundi b'intara ya Kayanza ariko ikibazo kugira gishinga muri akadema yabo. Amaze kuvuga rero yuko azongera sensibiliser ku bajene kugira ngo abajene nabo bagire icyo bokwikorera, nanezerewe cyane kuko uno munsi turiko turasensibiliser abajene kugira ngo bagire amagroupema y'amashyirahamwe kugira ngo leta ishobore kubafasha. Kandi murazi ko leta y'u Burundi yafashe iya mbere mu gushyiraho banki y'u Rwanda.